Igisabisho c'inkuka ya misa itangura amasengesho y'imisi 3 yo gukengurukira Imana yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD cabereye kuri uyu wa 22 kuri paruwasi yitiriwe Umweranda Francisco w'Iyasize mu Magarama ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ico gisabisho kikaba citabiriwe n'indongozi nkuru z'igihugu uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'abandi banyacubahiro batandukanye. Mu nsiguro yiwe Bonaventure Nahimana umwungere wa diocese nkuru ya Gitega yavuze ko indongozi zorangwa n'umutima w'ubwitonzi ariko igicumuro cyo gusesagura itunga ry'igihugu no kugibiturire gishobora kubera intambamyi irangurwa gishaka ry'Imana n'iterambere ry'igihugu. Indongozi rero zitegerezwa kugira inyifato zokurikiza kugira ngo Uburundi bushike ku iterambere ryuzuye, aho akavuga nko kwitaho igisata c'indero hamwe n'icubutungane. Nibutse ibisata bibiri mu buzima bw'igihugu cyacu twakwihatira gutunganya neza muri uyu mwaka turiko turigina kugira ngo dutsimbataze muri twebwe inyifato yo kubaka igihugu cyacu tugitegurira kazoza keza ku bana bacu bose. Ubwa mbere ni uko twokomeza indero y'urwaruka, niba bwiteze Burundi buteye imbere kandi bukabwirizwa kugira uruhara mu kurondera iryo terambere. Ivyo navyo biva mu mbuto iterwa muri urwo rwaruka, ni ukuvuga indero bironswa ko ari biruha ingufu nshasha, ko ari iy'akanovera, ko ari ibibubaka bikariha ubumenyi n'inyifato birufasha gushika mu rugero rwiyumvamwo Uburundi n'Abarundi, kandi dukaraje ishinga no kurondera neza n'iterambere rya bose. Ivyo navyo bisaba abigisha bakwiye kandi bitwararika indero yabo bashinzwe, bigasaba inyubakwa n'ibikoresho bikwiye mu mashuri. Nabona ko atagikozwe n'ivyaho hazohuhuka, kuko tubona abigisha bagabanuka, inyubakwa n'ibikoresho bisaza, n'ibisanurwe bimwe n'ibisanurwe canke ngo bisubirizwe. Notumira abajeje indero, abarezi n'abavyeyi kwitwararika kuruta indero y'abana n'urwaruka. Kira noneho ni igikorwa kituraba twebwe twese. Ingeso mbi z'ubunebwe, ububeshi, ubusuma bw'ibibazo mu mashure, ubwinyoremetsi, ukwigenza nabi ziranduranywe n'imizi mu mashure yacu. Haboneka indero ishingiye ku kuri no ku rukundo, niho n'imigambi tugira n'ivyo turangura tuzobona ko hari abo tuzobisigarana, tuzobiraga bakabirangura natwe umutima utekanye. Ica kabiri, tuba abanyengingo muri iki gihugu cacu. Hari benshi bidogera ubutungane, umuntu akibaza ati none bazokwidoga gushika ryari? Twese duhamagariye guharanira ukuri n'ubutungane, ariko ni twebwe nyene usanga turi muri iyi miti ibiri y'ababuranyi
abadodorereza n'abadodorerezwa, abibwa n'abibwa, mbere nagira ndi abicwa n'abicwa. Twokwiteruka ngo tumenye ko duhamagawe gushimira intahe ukuri aho turi no mu byo dukora, tukagendera amabwiriza y'Imana n'abasangiye umuryango. Uduhamagarira gufashanya, gushigikirana no gutabarana, kuburanira imfubyi n'abapfakazi, kuvugira abatagira ikibavugira. Naho nyene nosaba inzego z'ubutungane n'iz'inyamiramabi gukorana ububangutsi igikorwa cyo kubahiriza amategeko no kurenganura abarenganijwe. Yarangije yibutsa abakristu eka nabo bose bajejwe amabanga atandukanye ingingo bakwiye kugendera nk'ukuri, umwidegemvyo hamwe n'ubutungane.